mugoroba wo kuri uyu wa gatatu niho hatangura ihiganwa ryatunganijwe n'umugwi Hippos Basketball Club ku banyeshure biga mu mashure yisumbuye yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu higanwa bise Hippos Basketball Youth Academy Tournament. Ku kibuga ca Lycée SOS yatsinze Lycée Municipal Ngagara amanota 62 kuri 36. Ku kibuga cha Lycée du Saint-Esprit yatsinze Lycée Municipal Cibitoke ku manota 33 kuri 20. Inyuma yaho umugwi wa Lycée SOS utsindiye umugwi Lycée Municipal Ngagara, twegereye umukinyi Bizimana Fabrice asanzwe akinira Lycée SOS hamwe na Halela Junior asanzwe akinira Lycée Municipal Ngagara baratuyagira ingene babonye urukino babahuje. Impression match ngene ari imeze neza gusa ngene twabizera ntitwatuvyigombe umva uko twabizera kare ko bakina siko twabisanga. Twovuga yuko amakosa hanini ni kubajwere twabaye kugira negligence twaje twabagaye nashaka twashizemo twatwumwe no gushimira aborganije ibi bintu zo kuduza na SOS vraiment namugize neza bagagaje kudwaja hejuru gusa nabone bagerageje kubasara ko gusa nato twabatsinze iyi match ari ryoshe yego naho hari abari babize yego bari bakomeye byiza kwera kunguko nuko twashoye kwerekana ico dushoboye twashoye kwerekana tara yacu jenge gukina finale niumva neza nta ngorane nimwe niumva nkomeye kubera sugambe nzo nk'amafinale. Turibaza ko ari umwaka wa mbere twashitse mu mwaka uzavirima vyogenda neza. Bitegekanije ko kuri uyu wa kane igihe cy'isaha 6 z'umurango Lycée Municipal Cibitoke izoca itana mu mitwe na Lycée Municipal Ngagara mu kurondera ikibanza ca gatatu. Igihe cy'isaha 7 haci haba urukino ku ruhande rw'abigeme hagati y'umugwi wa Gladiators n'umugwi Urunani Academy, nayo igihe cy'isaha 8 hazoca haba urukino rwa nyuma hagati ya Lycée SOS hamwe na Lycée du Saint-Esprit.